igituma ndakubwiye ko n'ibyo byabaye ndabizi, nabwiye n'iyo turyamanye ndiyo ni bombe uvugiye mu kirimba kwa Perezida Ndadaye, twari tubizi kuko jewe naragendanye na Ndadaye, naracungereye Ndadaye, naragize garde rapproché yiwe, twaragendanye ku buryo aryamye muri iki cyumba aryama mu gikurikira. Muri make urumva yuko ari ivyonzi. Icyo mbona gikwiye nuko abakoze ikibi bishe abantu bamenyekana, bagasaba imbabazi, bakemera ikibi bakoze, bagasaba imbabazi abo bagikoreye. Hanyuma abakorewe ikibi nabo bakagira umutima wo kubabarira abandi, kugira ngo habe ukunywana, habe ukumvikana, habe kubana neza mu mahoro. Audio Jungle. Turi mu kiganiro umuntu abeho. Uyu munsi muri kino kiganiro kiremeshwa nanje Rukundo, turi kumwe n'umutumire hano ku Muntu TV. Tumwakire atwibwire hanyuma tubandanye n'ikiganiro. Ikaze mutumire wacu. Murakoze cyane. Jewe nitwa Pasteur Dr Bimenyimana Jean Paul. Urakoze cyane. Tugusanze hano ku buserukizi bw'u Burundi, ni mu butumire abarundi bahawe kugira ngo baze bagire icyo bavuga ku ihonyabwoko ryabaye mu gihugu cy'u Burundi. Nawe nivyo wajemo? Igome jewe naje naratumiwe kuko hari amakete yasohotse y'abantu b'abarundi bose baba muri kino gihugu cya Kenya, baba diaspora, ko buza bakavuga ibyo babazi ku bintu byabaye mu gihugu cy'u Burundi. Rero nanjye urumva naje mu bandi. Ego. Rero tubwire ibyo wewe umenya n'ivyabaye mu mwaka wa kangahe? Jewe ibyo novuga nzi n'ivyabaye mu 1993 inyuma y'igandagurwa rya nyenicubahiro umukuru w'igihugu twabuze dutanka Ndadaye Melchior. Icyo novuga nuko ntawe uyobewe ibyabaye. Murazi yuko nyenicubahiro Ndadaye Melchior yagandaguwe inyuma y'amezi 3 arahiye kuba umukuru w'igihugu, yaratowe. Vyabaye uri he? Ivyo vyabaye jewe ndi Bujumbura, jende mvukira yarya mu Bwiza, nari mu rugo, nari mu Bwiza. Kandi bibaye hariho umusore twari turyamanye ku buriri, bateye ibombe ya mbere, narabwiye uyu musore kandi hari mu ijoro mu gicu, ndamubwira nti aho ni ku Kirimba. Biramuyobera ukuntu mvuze ko ari ku Kirimba turi mu Bwiza, turyamye mu Bwiza. Ndamubwira nti twari tubizi yuko bishoboka ko bikorwa, nuko tutari tuzimana ibyaha. No kuvuga ngo ubwoba bwari busanzwe buriho? Ntibyari bizi bose, mugabo hariho abantu batari baranezerejwe nuko nyenicubahiro Ndadaye Melchior kuba yaratsinze. Hari abantu riniga batashaka ko habaho. Nico yazize, sikindi yazize ubwoko bwiwe ko yari umuhutu, nta kindi yazize. Igituma ndakubwiye ko n'ibyo byabaye ndabizi, nabwiye n'iyo turyamanye ndiyo ni bombe uvugiye mu kirimba kwa Perezida Ndadaye, twari tubizi kuko jewe naragendanye na Ndadaye, naracungereye Ndadaye, naragize garde rapproché yiwe, twaragendanye ku buryo aryamye muri iki cyumba aryama mu gikurikira. Muri make urumva yuko ari ivyonzi. Murakoze. Urakoze cyane. Imbere yuko ivyo biba, we wari umuzi gute? Yari umuntu abana gute n'abantu? Icyo nokubwira, igihugu cyarabuze, abarundi barabuze. Ndadaye yari umuntu w'amahoro, yari umuntu akunda abantu, yari umuntu akunda ibikorwa,
burya igihugu twarabuze. ku migambi womenya yari afise gukora ko yari umuntu wawe wa hafi ni nk'iya Yaripfuza cyane kubona abarundi bateye imbere ku bintu bijyanye n'amakoperative. Urazi ko ari n'ibintu yari yaratanguje. Ni ukuri ndakubwiza ukuri, yari umukozi. Je ndamuzi kuva akora muri Meridian Bank, ari mu banki. urakoze cyane aho muherereye mu kibano byakurikiranye gute rero aho wageze amaso kubona amaze kugandagurwa? Inyuma y'igandagurwa rya Ndadaye, urazi ko atari we wenyine bagandaguye n'abandi bubahwa benshi, abashikiranganji, umukuru w'inama nshingamateka, icegera ciwe, umukuru yatwara serivisi ya renseignement n'abandi benshi bagandaguwe. Rero urumva ivyo bintu bibaye, ishavu ryabaye ryinshi kuko Ndadaye yarakundwa n'abenegihugu bamutoye ku bwinshi, nabo ishavu baja kurita ku bwoko bw'abamugandaguye, kandi atagandaguwe n'ubwoko, yagandaguwe n'akarwi k'abantu. Rero urumva hacaba intambara zivanye n'ivyo vyakozwe kubera ko yagandaguwe. Hariho abantu bapfuye b'abatutsi, ubwo urumva ko abategetsi aribo batangiye kugandagurwa, kandi mu nyuma n'abantu benshi b'abahutu nabone baricwa, baratotezwa n'igisirikare cariho c'ubwoko bumwe. bisigura ko abenshi bapfuye muri ico gihe kuri izo mpande zibiri z'ubwoko arabaye. Naho woja mu Burundi no munsi, abagandaguwe benshi n'abahutu kuko nibo bahigwa buhungu. Abatutsi nabone barapfuye inyuma y'igandagurwa ryo kwa Ndadaye, bishwe n'abenegihugu. Icabaye nuko abatutsi, abasirikare b'abatutsi ntibashatse intwaro y'abahutu, ntibashatse gutwarwa n'umuhutu. Nico gituma bagandaguye umukuru w'igihugu, bakamugandagura n'inzego zindi ziwe zakorana nawe barazigandagura. Bagandagura kuba ariko bamugandaguye, bagaca bica umukuru yatwara ico gihe ministre wa intérieur, bagandagura uwatwara documentation, bagandagura umukuru w'inama nshingamateka Ponsiano, bagandagura icegera ciwe, n'ico cegera ciwe yari n'umututsi washaka yitwa Jules Bimazubute, baramugandagura n'abandi benshi bagandaguye. Mugabo abapfuye benshi barabahutu, kandi ntibagarukirije aho, babandanje bahiga abahutu, abaguverineri abaki, utapfuye n'uw'Imana. we warokotse gute? Kubw'Imana, ni Imana yo mw'ijuru. Urumva yuko je nari muhira, nayo ibombe yakubita ya mbere je nari ndyamye muhira. Iyo mba ndi mu Kirimba urumva sinahava, kandi jewe ku Kirimba kubera ko je namusivile sinaba umusoda. Ndadaye ico gihe yacungerwa n'abasoda, hariho n'abasivile, nkaba nari umusivile. Icatumye je nkarifiya kuba ndi mu bacungera perezida, nuko ntiyari afise abasoda yizeye. Twebwe rero jewe ico gihe nari mu bantu bigisha kwivuna abansi udakoresheje inkoho. Ico gihe n'umupolisi yitwa ko yigisha abapolisi bose mu gihugu ivyo kwivuna abansi yari umunyeshuri wanje. Rero ico gihe bantoye mu bandi bashobora gucungera umukuru w'igihugu, natangaho twitwaza ico gihe. Ivyo byose bimaze kuba, ikigandaro coba carabaye kugira ngo anahambwe, byafashe inguvu zidasanzwe
abenegihugu nibo bahagurutse kuko abasirikare bari bagerageje kumunyegeza, bari bamwishe nabi baramunyegeza, mu abanyagihugu natwe turimo nitwe twaguma tuvuga yuko babwirizwa kuzana umubiri wiwe ugahamba, kandi nivyo vyabaye, barawunyeguruye, yahambwe nukuri, yahambanye iteka, nivyo twipfuje ko ahambana iteka. N'abandi rero bashoboye guhambanwa iteka hariya ku Kiremba. Hanyuma abenegihugu nabo bishwe bagandaguwe, vyagenze gute? Abacitse kw'icumu vyakurikiranye gute? Urabona igihe cyose habaye intambara abantu benshi barajuragirika, kuko hariho amakartier, haciye haba ikibazo c'amakartier, ugasanga hariho amakartier abahutu badashobora guhonyoramwo n'amakartier usanga abatutsi badashobora guhonyoramwo. Aho ndiko mvuga i Bujumbura niho haba amakartier nka za Ngagara, Nyakabiga, Jabe, ugasanga nka Rohero, biragoye yuko abahutu bajayo na za Cibitoke, mugabo nabo bakagira ingorane yo gushika ahantu nko mu Kamenge, za Kinama, kuko hari abahutu nibo babayo. Rero habaye guhamana, niho haba kuko urabona igisoda cyari cy'abatutsi n'igipolisi cyari cy'abatutsi, rero haba guhamana, abahutu nabo baciye barondera uburyo bwose bushoboka kugira ngo nabo birwanire, ko nta nkoho bari bafise. Rero urumva kandi ntushobora kurwana n'ufise inkoho urwanisha amaboko, bateza kurondera ibi, bakoze ibishoboka byose kugira ngo barondere ukuntu barwanya igisoda cy'igihugu n'igipolisi, kuko n'abajandarume nibo barwanya abanyagihugu, nibo bica abanyagihugu. Mu benegihugu usaba iki ukurikije ivyo vyabaye? Jewe nakubarira n'umvuga butumwa n'umupasitori, ivyabaye birababaje, kuko abantu kubona abantu bapfa bazira ubwoko bwabo atakindi azira, akazira gusa ngo n'umuhutu canke umututsi, birababaje. Kuri jewe rero ico mbona gikwiye nuko abakoze ikibi bishe abantu bamenyekana, bagasaba imbabazi, bakemera ikibi bakoze, bagasaba imbabazi abo bagikoreye. Hanyuma abakorewe ikibi nabo bakagira umutima wo kubabarira abandi, kugira ngo habe ukunywana, habe ukumvikana, habe kubana neza mu mahoro. Ego, aho ni ku benegihugu. Kuri leta nawe usaba iki? Leta noyisaba yuko jewe mu kibanza canje nosaba leta yuko, kuko leta ntakwitagira, leta vraiment yarakoze kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005, leta irakoze ibikorwa bidasanzwe kugira ngo ubone igisoda cy'igihugu cyariho cy'ubwoko bumwe icyo gihe kibana n'igisoda cyari kivuye mu ishamba kuva muri 2005, aho mu 2005 aho umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza yafata ubutegetsi akarahira, bakagerageza ku buryo hatabayemo ugucanamo. Ntugire ngo ni ikintu cyoroshe kugira ngo abantu bamaze imyaka barwana nka 10 bahamana kugira ngo babane, ntibyari byoroshye, kandi bakabana batwaye imiheto bose. Urumva ko atari ikintu gisanzwe. Nicyo gituma je mvuga nti leta yarakoze cyane, icyo kintu ndayishimira rwose. Rero kubera ko byashobotse mu basoda, bigashoboka mu bapolisi, n'abanyagihugu birashoboka ko tubandanya tubana mu mahoro. N'akaroro keza abarundi batanga, si mu Burundi gusa, no hanze no mu makungu,
ku bantu bose baba bafitaniye inzigo mbi barashobora kumvikana bakabana mu mahoro. Kubana mu mahoro birashoboka. Rero mubandanya mbwira leta yuko yobandanya ihimiriza abarundi, ifasha abarundi kugira ngo babandanye bakorana mu mahoro, babana mu mahoro. Ego. Kuri iyo migwi ibiri hariho ukuntu itarasabana imbabazi kandi bigatuma bamwe bibagora kwakira abandi. Aho naho havuga kwiki? Mugenzi, reka tuvugane tutabeshana. Je sindi umunyapolitiki. Mu mwaka w'ibihumbi 72 na 73 bw'imikino amajana 1972 na 73 harabayeho nyabwoko ry'abahutu. Abatutsi barisha abahutu. Abatutsi kwica abahutu ntibisigura ko ari abatutsi bose bakoze ihonyabwoko, ngo hariho abateguye bongera barakora iryo honyabwoko. Kuri jewe kuri icyo kibazo wagije, ni vyiza cyane yuko abateguye ihonyabwoko no kurikora biragoye, mugabo n'ukuri y'umutima menye bakemera ko bakoreye igihugu nabi, bishe bene wabo, bagaca basaba imbabazi. Basavye imbabazi bizokiza imitima y'abantu benshi. Bemeye yuko bakoze icyo cyaha, bishe bene wabo, uko bavyita kose, ni vyiza yuko bakemera, hariho imvugo bavuga mu Kirundi ngo emera ikibi urakuze. Bakemera icyo kibi bakoze, bizokiza imitima y'abantu benshi, haba ari abahutu cyangwa abatutsi biciwe. Hanyuma ubu nabo biciwe bagaca bagira umutima w'imbabazi kugira ngo banywane na bene wabo, bakababarira. Kuko n'abakoze icyo cyaha sinibaza ko bose ariho bakiri, hasigaye bake bashaje. Je nibaza yuko vyoba vyiza bavuye kuri ino si barasavye imbabazi, bakazisaba Imana, bakazisaba igihugu cy'u Burundi n'abarundi ku vyabaye, bazi yuko bateguye canke bakoze, kandi kuneza n'uruvyaro rwabo, ni kuneza igihugu. Urabona je no mvuga bikuru n'imbere y'Imana muri mw'ijuru n'isi, uremera ko umunyabyaha n'icyaha wakoze, ugaca usaba Imana imbabazi, kuko Imana irazi icyo cyaha wakoze. Naho wihisha yo irabizi. Urabwira Imana uti Imana je ndi umunyabyaha, nakoze ibi, ukabidondagura, ndagusabye imbabazi. Ni Imana y'imbabazi ikakubabarira. Rero uko nyene niko umuntu avuga ati je nakoze icyaha, ibi byaha ndabyemera, harabaye ihonyabwoko kandi narakoze iryo honyabwoko, akabyemanga, agaca asaba imbabazi. Abarundi, jewe reka mvuge ku kibanza cyanjye bw'icyanje, uyo muntu yoba ari umugabo, noca ndamubabarira. Yemeye icyo cyaha ko yagikoze, noca ndamubabarira. Rero nosaba yuko abarundi barya umutima amenya, bakoze ibyaha bacemere, basaba imbabazi kugira ngo bakize imitima y'abarundi benshi. Murakoze. Urakoze cyane, tugushimire ku kanya uduhaye no kuri kino kiganiro tugiranye. Nizere yuko kigiye gufasha benshi. Namwe mudukurikiranye, mbashimire kuri uyu mwanya wanyu mwafashe mukurikira kino kiganiro cyacu. Naho ubugaruka mu biganiro byacu, mugire amahoro mwese. Bye. Mwari kumwe nanjye Rukundo. Murakoze cyane. Audio Jungle.